ngurumva ngo narashoye ngo kubera narose ngo miliyoni 20 ngo reka izo noti ngo je sigarana izo izinkwiye izindi ndazishwiragiza oya izo 20 genda ugira akantu gashobora gutuma abandi batera imbere kuberako. Iteka umunezero no gusubira kubana namwe nshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro vyacu n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure imwe rudende ya Burundi News TV. Ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye, reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru avurwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, namwese muriko murumviriza ibiganiro vyacu muherereye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kuri iri genekerezo turagarutse tubashitse ko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira mu Burundi. Iri joro ibintu birahejeje kuba bicane mu butegetsi bwa Gitega, niho muri etamajoro nanone ikavurwa ko inzu iriko irasha. Ni nyuma yuko hafashwe ingingo ikomeye cane itanezereza abanyagihugu. Haravuzwe ibintu bikomeye cane mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko none ibintu birahejeje gukomera cane, imigumuko yoba igiye gutangura nyuma yuko hibonekeje amategeko atandukanye cane nayo abanyagihugu bari biteze. Ivyo tubishikirizwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nanone bariko barashira umukono kuri iyo ngingo yo gutangura kuba bogumura abanyagihugu. Hari amakuru avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari we muntu akomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Uwo ni umwamikazi mu Burundi, mwese murazi ko avugwa cane mu bijanye no kuba akoresha amahera menshi cane mu ngendo zitari ngombwa kandi ngo zitazanira abanyagihugu akamaro. Ibi vyose reka turabigaruka ko mu makuru yacu. Ninde yatanguje imigumuko? Makuru avuga ko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye kubera intwaro mbi canke ibindi bitandukanye, ariko nanone ivyo nibivurwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko abashigikiye intwaro ya nyene cubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye bavuga ko ibintu bibandanya kuba vyiza cane. Ariko reka amakuru yacu tuyatangurire ku mwamikazi w'u Burundi. Kuri ubu ngubu umwamikazi w'u Burundi arabandanya kugendura isi yose. Mu makungu muramuzi ko yibonekezayo cane. Ivyegera vy'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka, abashikiranganje, abategetsi b'abakenyezi, hari abantu batacorohewe cane na gato mu mabanga. Aka kanya kose ni ukuja ku kibuga c'indege ca Bujumbura guherekeza canke kwacira umwamikazi. Hamwe hose bigatwara amasaha n'amasaha, nta kundi umwamikazi arubahwa. Ivyo nibivugwa n'umwe mu begereye umutambukanyi no mu bamugendanira. Uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene, inyuma y'imisi 5 yari amaze agendera u Burundi, umwamikazi ejo yuriye indege imushikana muri Turikiya. Yari yaje kugendera u Burundi avuye mu Buganda. Imbere yaho gato naho yari yagendeye u Burundi avuye mu Buhinde. Ivyo vyose bikaba bihejeje gukomera mu banyagihugu, aho batanguye imigumuko. Naho mu butegetsi bwa Gitega naho abategetsi barahejeje gufata ingingo ikomeye cane yo kugwanya umukuru w'igihugu ku ngingo afata ata mwanzuro zizanira canke atanyishu zizanira abanyagihugu. Ibindi bihugu biratanguye cane kugabanya ingendo zitagira akamaro kandi ngo zikazanire abanyagihugu. Murazi ko kuri ubu ngubu ibintu vyose mu gihugu cacu c'u Burundi vyazimvye. Ibiciro vy'ibitoro, ibiciro vy'ibiribwa, ibipfungurwa vyose vyarahejeje kuduzwa. Perezida Mamadi wa Guinea mu ndwi yahera nawe yarahagaritse ingendo.
yaretse pasiporo abashikiranganji bamwe bamwe ba leta yiwe kugira ngo agabanye ingendo zo hanze zonona amafaranga y'igihugu. Perezida Mahamat Idriss Deby wa Chad nawe nyene mu ndwi iheze yaratanze itegeko rihagarika ingendo z'abashikiranganji zidafise ico zinjiriza Chad. Abo bose babona ko ingendo z'urutavanako hanze zonona ubutunzi bw'igihugu bwakora ibindi. Ayo mahera akoreshwa muri izo ngendo bivugwa ko afise agaciro gakomeye cyane ku banyagihugu. Ivyo nivyo bivugwa ko abo banyagihugu bariko barabandanya mu kwirinda no kuvuga ko umukuru w'igihugu iyo ngingo yafashe idakwiye na gato. Muri kino gihe mu Burundi haravugwa amakuru adahumuriza ku bijanye n'ingene ikigega ca leta cifase. Abakurikiranira ubutunzi nka Banki Mondiale baremeza ko ibintu vyifashe nabi cane. Abategetsi b'u Burundi nabo nyene baravyemeza. Amakuru y'ibanga dufise atangwa n'abategetsi bo hejuru ntahumuriza na gatoya. Bamwe barafise ubwoba ko igitoro gishobora gusubira kubura mu misi iza, kikaba kizazimba cane nk'uko vyibonekeje mu misi iheze. Ivy'umwamikazi ntibimuraba. Uwo mwamikazi w'u Burundi bivugwa ko bitamuraba nk'uko amakuru tuyatohoza mu begereye ubutegetsi bwa nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Amafaranga y'ingendo aho kugabanywa yariyongereye cane, yarwije kabiri, mbere nayo ashobora kuba make cane, bikenewe ko tuzoyarwiza kane canke gatanu, maze umwamikazi asanganye mu mihingo yose y'isi. Bimukundiye azoza acishwamwo gato agendere igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ivyo ni bimwe dushikirizwa n'umwe mu bamugendanira nk'uko ari inkuru ngo ikomeye cane ihejeje kudushikira. Kuri ubu ngubu rero ibintu aho vyahereje gushikira mu gihugu c'u Burundi, ibintu vyahejeje kuyangara. Abanyagihugu binubiye umwanzuro wafashwe n'ivyashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu nama aheruka kugirana n'abarongoye amakomine agize ico gisagara hamwe n'abajejwe intwaro ku nzego zo hasi. Yagize ati Mayiro ya Bujumbura igiye guca mu mihana yose isuzuma neza ivyo abantu batunze. Ibirihirwa amakori babirihire cane ko igikorwa co kwandika ibitangirwa amakori kizokorwa n'abakozi ba Mayiro bambaye umwambaro uranga ako kazi bakora, kandi kizokorwa ku nzu bandika umutangamakori n'ikintu cose gitangirwa amakori n'amatagisi. Iryo suzuma rizotangura ku munsi wa mbere. Ni kuri rigenekerezo turiko niho ibintu vyotangiye. Ibintu vyahejeje kuyangara mu gihugu c'u Burundi, aho abatuye igisagara ca Bujumbura bahejeje gufata ingingo ikomeye cane yo kugumuka. Ariko igipolisi caciye kirafata ingingo ikomeye cane nayo nanone yo kuba bosubiza ibintu ku murongo nubwo uwo mugambi uhejeje gukomeza. Igenekerezo rya 30 ari ryo turiko niho ibintu vyose vyabaye. Abazakora ico gikorwa nk'uko vyatangajwe bazoba bafise itegeko rikomeye cyane kugira ngo abanyagihugu ntibagire ngo n'ibisuma vyiyambitse umwambaro wa Mayiro, kandi basabwe kwandika ikintu cose atana kimwe gisigara mu gitangirwa amakore. Abarongoye abandi bo bimenyesha ko abo barongoye kugira ngo ico gikorwa kimere neza cane, hama bacitabire banamenye ico abo bakozi ba leta bazoba baje gukora. Mu gusozera, umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yagize ati igihugu c'u Burundi cihaye intumbero y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, hama mu 2060 igihugu giteye imbere. Ivyo ntimwabishikako tutaramenya gutanga amakore. Ivyo vyose nivyo vyatumye umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye avugwa ko n'abantu benshi kandi batandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD baratangaza amakuru akomeye cane ko ibi bintu bikwiye kwifatirwa inyishu. Abunguruza abantu ku mapikipiki
abatwara imiduga ngaha mu gihugu c'u Burundi nabo barahejeje gufata ingingo ikomeye cane. Ni nyuma yuko hibonekeje aya makuru avuga ko ibintu vyose bigiye kudozwa kandi hibonekeza ingendo zokarengeye ivyo vyose biba biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga ko iyo yaba ari intwaro mbi ya nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Kugeza aho twotangura gutegura iyi nkuru, abanyagihugu bashika 3 batawe mu mvuto ku mvo z'umutekano bariko barateza mu gisagara ca Bujumbura. Ubutegetsi bwa Gitega biravurwa ko bwoba bugeze habi cane nyuma yuko amabanki y'igihugu ahejeje kwifata nabi mu butunzi. Biragaragara ko ibintu ntibizoguma guca abanyagihugu ataco tuzoshikako. Ni bimwe vyashikirijwe na bamwe mu begereye ubutegetsi bwa nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Murazi ko hibonekeje ibisuma mu gihugu cacu c'u Burundi ari navyo umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yahora avuga kandi akabishira ahagaragara nk'uko mwavyiyumviye avuga ko mu mugambwe harimwo abasuma benshi cane no mu butegetsi bwose bw'igihugu hakaba harimwo abasuma benshi cane. Ariko nanone birababaje cane kuba atangingo ifatwa, ibigaruka ko na benshi bivugwa ko umukuru w'igihugu ari we abifisemwo uruhara cane. Harakoreshwa amafaranga menshi mu ngendo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye akora mu ngendo ziwe za misi yose. Murazi ko imisi amara mu gihugu ariyo miceya cane kurusha iyo amara ku migabane y'amakungu ya kure. Ivyo vyose bivurwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi na bamwe mu begereye ubutegetsi bwa nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye, ariko bataba bashimye ko twobavuga amazina yabo ku mvo z'umutekano wabo. Murazi ko nubwo muba muhishiriye ibintu vyinshi cane, ariko murafise umubabaro ukomeye cane ko ibintu bibandanya kudozwa mu gihugu c'u Burundi. Ariko turiko turabandanya mu kwegeranya amakuru muba mwaranyegejwe uvyerekeranye n'ivyo biriko biravugwa muri politiki. Uwo mukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy nawe yoba yafashe ingingo ikomeye cane, ariko nanone nyuma y'iryo tangazo harashobora gusohoka irindi tangazo ryoba rishumikirako amategeko yandi yashizweko. Haravurwa ko umunyagihugu azitabira amakuru mabi cane kandi akitabira ibijanye n'imigumuko mu gihugu c'u Burundi azotabwa mu mvuto. Murazi ko ari ibintu bibujijwe cane mu banyagihugu ko imigumuko itemewe. Nta muntu n'umwe arekuriwe kuja mu migumuko ku mvo z'ivyo yumvirije ku buhinga ngurukanabumenyi butandukanye. Wowe ico usabwa kurikirana iyi Burundi News TV ni imboneshakure imwe rudende ikorana n'abategetsi, ikorana n'ibihangange biri ku butegetsi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi bitandukanye. Ariko ayo makuru yose muba mwaragiye munyegezwa turayegeranye ngaha kuri Burundi News TV tukayabashikiriza yose ido n'ido. Muri aya makuru mwumvirije nk'uko twabivuze ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye nk'uko abanyagihugu babisaba bavuga ko yotezurira ibijanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ibijanye n'igitoro bikagabanurwa nk'uko vyadugijwe mu gihe giheze. Harumvikanye amakuru ko vyose vyoba bigiye kuduga kurushako, kandi nanone hariko harasabwa amatagisi n'amakori biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Nanone mbere yuko dusozera aya makuru yacu, reka tubashitseko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu Burundi. Aka kanya itangazo giturumbuka rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu muri eta majoro, inzu iriko irasha. Ni nyuma yuko hibonekeje umugambi wo gukurako ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Abategetsi bose bari binyegeje muri uwo mugambi bafatiwe umwanzuro ukomeye cane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye ashitse i Bujumbura.
Ivyo vyashikirijwe na bamwe mu begereye ubutegetsi nyuma y'uko kw'igenekerezo rya 28 hibonekeje umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyen'icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma y'uko yari yafashe urugendo yerekeza mu gihugu c'ibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, aho yari muri Congo Brazzaville, aho yari mu nama yahuje abakuru b'ibihugu batandukanye muri Afrika. Ivyo vyose turiko turabandanya mu kwegeranya ayo makuru ajanye n'ivyo biriko biraba. Twabashikirije inkuru ijanye n'ingene Prime Niyongabo yoba arimwo. Ibintu vyose birahejeje gukomera cane mu butegetsi bwa Gitega.